Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana kane n'ibice bitatu, mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru westatu wa Kaburungu radio yacu voa.kaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranyi aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Murisanga muri iyi myaka iheze mu Burundi, kaminuza zaba iza leta canke iziri mu minwe y'abigenga zarahuye n'ibibazo bitandukanye birimo igitigiri c'abigisha bagabanutse ku mvo zitandukanye. Ku ruhande rumwe hari abigisha bagiye gukorera mu bihugu bibanyi no mu bihugu by'amahanga, mu gihe kurundi abigisha b'abanyamahanga bahora baja mu Burundi gutanga inyigisho nabo nyene batakijayo ari benshi nka mbere. Ivyo vyose rero vyifashe gutyo mu gihe igitigiri c'abanyeshuri baja muri kaminuza coco kiguma congerekana. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turarabira hamwe na bamwe mu bigisha hamwe n'abarongoye amabanga yo gutwara ibisata vya kaminuza ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe. Turihweza kandi ingaruka ivyo bigira ku nyigisho, turongera twihweze ivyokorwa kugira ngo zimwe muri izo ntambamyi zitorerwe umuti. Abafise ibibazo twabatumiye nibaza ko muzoba muri benshi mwadushikiye kugira ngo mubaze ibibazo tubahe n'inyishu. Tuzoba turi kumwe na Professeur Atanazi Gahungu yigisha muri kaminuza Chicago State University, mu kanya turamubona. Tuzoba turi kumwe kandi na Professeur Paul Nkunzimana ari muri Canada, akaba yahora atwara igisata ca psychologie muri kaminuza y'u Burundi. Turaba turi kumwe kandi na directeur académique wa Université Hope, turibaza ko mu kanya tuza kumubona. Turi kumwe rero na Professeur Atanazi Gahungu. Reka abariwe atangura kugira icyo tubwiye ku rugendo yagize mu Burundi ejo bundi haraheze nk'ukwezi n'igice canke amezi abiri, akaba yarashoboye kugira ibikorwa n'abajejwe cane indero n'inyigisho. Mwiriwe muraho neza Atanazi Gahungu? Muraho turakomeye. Turakomeye neza, haracari na kare ahiwanyu, nibaza ko ari 2:00 mu gitondo. Twe ni 2:00 yo mu gitondo. Hanyuma ibihe ndabona ko bitaworoheye, mumeze gute? Neje bagejeje? Neje ni nyinshi ariko irikiragabanuka. Nibaza yuko ejo twari twugaye ama campus, uyu munsi twakuguruye campus. Ni vyiza cyane gose. Reka mu kanya ndababwira abandi batumire tuba turi kumwe, ariko imbere yaho Professeur Atanazi Gahungu mutubwire urugendo mwagize mu Burundi, eka n'ibikorwa mwakoreye hamwe n'abandi bajejwe indero n'inyigisho muri kaminuza nk'uko namwe mu bijejwe ngaho kaminuza ya Chicago State University. Tubwire mu ncamake. Urakoze cyane kumbaza mushinga ntaye Frederico. Ego itariki 30 z'ukwezi kwa12 muri uyu mwaka uheze naronse agateka ko kugenda guhura n'abarimu dusangiye indero z'abanyeshure. Nari kumwe n'abari muri Institut de Pédagogie Appliquée, nongera nkaba harimo kandi n'abarimu bo kuri ENS, École Normale Supérieure y'Ubujumbura.
oya byararyoshe kuko burya abantu murakora bimwe mugabo mutaronka akanya ko guhura ngo muganire ntuheza ngo umenye neza ingene bakora ibyo mukora ingene mwebwe mukora iby'iwanyu hanyuma ugasanga ibyo wari wiyumvira byoba bigenda nabi cyangwa bigenda neza abandi bahagufasha kubiraba ukundi kuntu tubibonye. None mwasanze hari ubudasa mu byo mukora n'ibyo bakora? Ubudasa buriho, ariko jewe nibaza yuko ibyo duhuriye ko ari byinshi. Twese turiko turaraba yuko urwaruka rushasha Uburundi bw'ejo, abanyamerika b'ejo bose bazoba ari abantu bitayeho uburaro n'uburagamo bwo ku isi no mu mashuri yacu. Ibyo byose turabihuriye ko. Ubudasa nabwo nibaza yuko aho twebwe turi Chicago State University canke mu yandi ma universite yuko ubu abantu twigisha bariko baragabanuka, ico twokwita les effectifs z'abanyeshuri, ariko rero uhejeje ukaraba mu Burundi naho n'igihushane bariyongera. Abanyeshuri bigishwa mu mashuri mato mato baguma bagwira, kandi nibyo byiza. Urumva twebwe abanyeshuri namwe ndaba ndi kuri Institut de Pédagogie Appliquée ngene abanyeshuri babaye benshi, nasanze bigishiriza aho jewe nigise kwigisha tucita Lycée de Rohero. Urumva baragwiriye, natwe abanyeshuri bariko baragabanuka, ariko kandi abanyeshuri jewe abona ari ababigisha bagomba kuzuba abarimu. Abanyeshuri abana n'abanyeshuri bigisha baragwiriye rwose, amashuri yarabayemo benshi, mugabo ibyo ni ibintu uri umwarimu uteza kumenyera ukabitorera isolution. Nicyo gituma ibyo twavuga byari byerekeye cyane cyane ibyo bita sustainable development goals. Ya kane ni qualité ya education. Urumva biratandukanye gatoyi, mugabo nibyo twese turimo. Ivyo turabiga ko mu kanya. Ndabona n'abandi batumye bose bahari. Ndabona turi kumwe kandi na directeur académique wa Université Hope. Muri neza mu Shantahe Simon Ngendakumana. Alo, mahoro gawe. Murakomeye neza? Ego turakomeye, mugana gomba kubanza gukosora. Sindi directeur académique, ndi directeur pédagogique. Ego directeur pédagogique, nivyo? Ni vyiza cyane gose. Dr. Simon Ngendakumana, nkaba nshinzwe pedagogie ibyigwa kuri kaminuza bita y'umwizero wa Afrika mu Kirundi, bita mu Gifaransa Hope Université Espoir d'Afrique. Ego Hope Africa University. Ni vyiza cyane gose. Mu kanya turaja ku bibazo bijanye n'inyigisho n'ubuhinga bwo kwigisha. Ndabona ko ari vyo mujejwe cyane cyane, ariko turi kumwe kandi na professeur émérite Paul Nkunzimana ari muri Canada, yahoze ari doyen wa faculté ya psychologie mu Burundi. Muri aho professeur Paul Nkunzimana? Oui, Mabutse Frederic. Murakomeye neza ngaho? Ego turaho, uretse akabeho gusa kariko kaba kenshi, bavuga ngo ntaco ibisanzwe. Ako mwarakamenye muri Canada kuko niko nibisanzwe ngaho? Yego nta kibazo kabisa. Ego reka tugaruke rero kuri Dr. Simon Ngendakumana, mujejwe ivyerekeye inyigisho muri Université Hope mu Burundi. Nashaka mutubwire cyane cyane umushikana Atanazi yavuze ingorane zitari nke ziboneka muri iki gihe. Hariho igitigiri cyane cyane c'abanyeshuri ciyongera mu gihe nko muri za kaminuza zo muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ico gitigiri kigabanuka cyane cyane kubera aho n'abanyeshuri bahora bava hanze kenshi na kenshi ubu batoroherwa kwinjira muri Amerika. Nagomba mutubwire ibintu byifashe gute ngaho muri kaminuza, ingorane nyamukuru zihari cyane cyane mu makaminuza yigenga ni nkizi? Ndambanje kubashimira ku kiganiro mwateguye mukadushiramo mukadutumiramo, kuko n'akanya keza ko kugira ngo umuntu afise ingorane mu rwego rwa kaminuza ashobore kumenyesha, kumbure biranagwa mu matwi no mu bandi batari barashoboye kubyumvira mu maraporo dukunda gutanga. Ubwo rero mbanje kubashimira mu izina rya kaminuza yacu y'umwizero wa Afrika twita Université Espoir d'Afrique. Twebwe rero ingorane dukunda kugira nyamukuru ya mbere ni y'uburyo.
iyo uburyo kubera twebwe dufise kaminuza yacu ni ukuri ifise ibikoresho bigezweho kandi ibintu bisaba amafaranga menshi, dufise ibintu byinshi twashyizeho, ariko mu kurihisha dutegereza kurihisha amafaranga makeyi abanyeshuri. Impamvu si yindi, ni ukubera uburyo abanyagihugu babayeho bidakunda yuko umuntu yorihisha amahera akurikije uburyo aba yarashize muri ibyo bikoresho, inyubakwa cyangwa ibikoresho baba yarashize muri kaminuza. Ubwo rero bigaca bituma dusanga yuko amafaranga turisha ari hasi cyane. Urumva nk'umuntu mugiye ku mwaka amafaranga ashika nk'amadolari amajana abiri na mirongo itanu ku mwaka wose, urumva yuko bica bigorana. kandi iyindi ngorane ya kabiri, nubwo tugaruka tukabaka ayo mafaranga yitwa yuko ari makeyi, ni benshi dusanga batashoboye kuyarisha, umwaka ugahera batayarishe, tugaca tubona nyine yuko ari ingorane. hanyuma rero sinzi gusa yuko umuntu aca agira ko ashyiraho icyifuzo, aho twaca tuvuga tuti yaba byanashoboka hoho leta ikaba ishobora kugira ukuntu ishyiramo ukuboko, ni ukuvuga yongerereza uburyo bwa kaminuza kugira ngo icyo kinogo ababyeyi batashoboye kuzuza leta nayo ishobore kucyuza, kugira ngo turushirize gufasha leta kurera abana bayo. hanyuma iyindi ngorane dukunda kugira ni ibijyanye n'abigisha. abigisha turagira ingorane cyane. icya mbere, abanyeshuri barushiriza kwiyongera, ariko abarimu ntibarushiriza kwiyongera, baguma ari bakeya, na cyane cyane nka twebwe dufise ibisata bitandukanye kandi byinshi cyane birenga 30. urumva duca tubura abahinga bo muri buri bisata. tweho turanafise ibisata abigisha bamwe bava hanze. abo bigisha bava hanze ngira murumva ko udasubira kuja kubahemba aya mafaranga make dusanzwe duhemba ino, duca twemera nyene tukigora, ugasanga nyene bitoroshe. rero ibyo bisata bihari, ni mwibaze nk'ibintu twebwe turigisha nka physiotherapy, turigisha nka chirurgie dentaire, umuhinzi usanga ari nk'umwe mu gihugu, abandi bose bava aho hanze muri za Congo, muri za Uganda no mu bindi bihugu. hanyuma rero kaminuza yacu yoyo yari yaravuze iti tugire ikindi abandi bantu badakora, ikintu bita education inclusive, ni ukuvuga turigisha impumyi, turigisha ibitamatwi. namwe murumva yuko abo bantu badasaba umwarimu yiza hariho hose, bisaba nyine abarimu babinonosoye, abo bose ni kugenda kuja hanze. rero urumva ibyo nizo ngorane nkuru dukunda guhura nazo, kugira ngo gutuma tutaronka abarimu b'abahinga bakwiranye n'ibintu twasabiye uruhusha kandi twaruronse tukaba twigisha. ikibazo c'uburyo, ikibazo c'abigisha ni ibibazo bihambaye cyane rwose muri kaminuza muri iki gihe. reka tubivugane n'abandi nka Professor Paul Nkunzimana, nawe nyene mugabo ico gihe yari jejwe amabanga ya doyen wa faculté ya psychologie. nibaza ko ingorane z'igitiri c'umurengera w'abanyeshuri zitari zihari cyane, eka n'ikibazo c'abigisha nticari kihari. ikibazo c'uburyo coco turamukanya na Tanazi turagira ico tukimubajije ko. Professor Paul Nkunzimana, ibibazo ndazi ko mukurikirana kaminuza mu Burundi, eka murahafise ikirenge, ingorane mwebwe muvuga nk'izi? ego murakoze. mumbarire sinashobora gukurikirana ikiganiro kuva ku ntango kuko sinari ku murongo, ariko mugabo ndashobora gutanga interano yanje ku buryo mbona zerekeye mu burezi mu Burundi. icyo umuntu yovuga ubwa mbere hoho ni uko amashuri, inyigisho ntizaje, indero ryaje mu Burundi kuva abakoroni baje, n'abamisiyoni, abapadiri n'abandi. kandi iki naco umuntu yovuga ni uko igihe cose umuntu ariko ayihweza ibintu yobanza no kuraba ibihari uko bimeze. ngiye rero ukuntu indero yagiye irahaba mu Burundi bwa mbere hoho, imbere y'uko abamisiyoneri baza, indero yaba mu muryango. ni ukuvuga y'uko abana baregwa n'abavyeyi, bakaregwa n'abakuze mu muhira, bakabigisha ivyerekeye ubuzima, hanyuma umwe wese mu byo azoba akora amaze gukura. hanyuma rero abamisiyoneri bamaze kuza, bateye kuza ntuzenya inyigisho ubwa mbere hoho mu buryo bubiri. hakaba inyigisho y'abantu benshi babigisha mu gusoma,
bakabigisha ibintu bya bibiliya n'ibindi, hanyuma bagashyiraho amashuri rero yacagura abanyeshuri bamwe bamwe, hanyuma cyane cyane mu mashuri yisumbuye, kandi ugasanga n'ayo mashuri izo nyigisho zihagaze ku nyigisho z'ababirigi icyo gihe. Mu 1973 niho haje intuzenya cyo mu byo kwita isubirwamo, bashyiramo ibyo bise gushyira inyigisho mu Kirundi, hanyuma no gushimikira vyerekeye ubuzima bwo mu gihugu hagati, ibyo bise civilisation na organisation. Mu 1982 niho haje ibintu bise double vacation de maître de locaux, mw'ishuri rimwe kajamwo abanyeshuri mw'abarimu babiri, hanyuma amashuri nayo akagwizwa na kabiri, bashyiraho intumbero y'uko amashuri agwizwa, hanyuma niho hanabaye ukugwira kw'abanyeshuri cyane cyane mu mashuri y'intango, hanyuma niho hashyizwe icyo bise ama-école de formation des instituteurs, amashuri yigisha abarimu yasubira ama-école normale, hanyuma inyuma yaho ama-EFI asubirwa n'ama-lycée pédagogique, kandi n'icyo gihe niho habaye ugushyira hamwe kwa école normale supérieure, ishuri kaminuza yigisha abarimu, hanyuma n'ishuri ya leta UOB n'ibindi yitwa Université officielle de Bujumbura, bikajya Université y'Uburundi. Ico gihe niyo yari université yonyene yitwa Université officielle de Bujumbura, yari yo yonyene. Yego. Ya rero Université de Burundi. Hanyuma inyuma haje rero izindi mpinduka kuva mu mwaka w'2006 bashyiraho icyongereza n'igiswahili mu mashuri y'intango. Kuva mu mwaka w'2012 niho haciye haba ibyo gushingwa ibi hari ubuye bya ECOFO, enseignement fondamental, hanyuma hashingwa n'ama-école d'excellence, turazi ko atandatu mu gihugu cyose. Hanyuma mu mashuri ya kaminuza naho ego haza kubona ama-université y'isoko yigenga, hanyuma niho hanashingwa iyindi reforme yiswe baccalauréat master doctorat. Bon, urumva rero mu ncamake ingwara rufise mu nyigisho mu Burundi, ego hariho ababuze uburyo kubura abarimu n'ibindi, ariko mugabo ndirabe ko umuntu yariko araraba ibibazo vyerekeye inyigisho atoraba igisata aherereyemo conyene, no kuraba ibisata vyose, kandi no kuraba gutangwa ku ntango. Ayo mareforme yose nadondaguye, ingorane afise nuko mu Burundi hakigeze haba n'umunsi n'umwe icyo bita kurimbura evaluation. Ayo mareforme yaba yo 2003, yaba 1982, yaba mu 2006, haba ibya école fondamentale n'ibindi bya reforme ya baccalauréat master doctorat, ntihigeze haba na rimwe ukurimbura uko inyigisho zimeze mu Burundi. Yego, ico ni kibazo ngorane, nta evaluation nimwe yigeze ihaba. Umuntu kuvuga haza gusa intwaro ikazana inyigisho zayo itaravye uko inyigisho zisanzwe zihari. Ico ni kibazo gihambaye cyane rwose muze Professeur Nkuzibana, ikibazo ca evaluation. Ariko imbere yuko tukija koreka na Professeur Atanaze Gahungu abanza tubwire kuri kimwe mu bibazo byashikirijwe na Dr Simon Ngendakumana, avuga ko ikibazo c'uburyo cifashe gute muri kaminuza zo muri leta z'Ubumwe za Amerika. Atanaze Gahungu, igihushane nuko kenshi na kenshi zo kaminuza za kera zasohoye abanyeshuri benshi bashobora kuronka n'akazi kenshi cyane rwose, ku buryo hashobora kuba n'umunyeshuri ashobora guha imiliyoni n'imiliyoni z'amadolari akayiha universite yize ko. Ico kibazo cifashe gute Professeur Atanaze Gahungu? Urakoze cyane, nagira ntangure kuramutsa abashinga ntahe watumiye muri kino kiganiro. Biraryoshe kumviriza uko turiko turaraba kino kibazo cyo kwiga muri kaminuza. Urumva mu bibazo bashikirije, uwa mbere yavuze ati hariho ikibazo cyo kurihisha abanyeshuri, uko bamwe badashobora kuriha ibintu bene ibyo, hanyuma yuko mu bintu no kwita specialité
yuko umuntu universite zo mu Burundi zica ziba zitegerezwa kurondera abarimu bava hanze, abo barimu bava hanze nabo bagaheza bakarihwa amafaranga menshi. Akavuga ati kumbura yaba leta y'u Burundi yo bifashe igasaba yuko abo bana b'u Burundi baheza bagafatwa bakarihigwa. Ishobora kuba ntabivuze neza ibyo bavuze byose, mugabo nagira banze kuraba mere nk'uko umuntu yovuga gushira muri perspective abantu ba ibyo bibazo, yuko nta gihugu na kimwe ibyo bintu byo kuriha amafaranga avuye mu mufuko y'umunyeshuri, nta gihugu na kimwe bitagoye. Urumva bishobora kugora bivuye kuri leta itanga ayo mahera. Jewe nkora muri ico bita universite ya leta, ni ukuvuga ku muntu yovuga ko ari universite publique, kujya kwibujumbura umuntu yovuga universite du Burundi. Hanyuma abanyeshuri rero twigisha yego baratanga amafaranga yabo canke bagasaba amadeni. Ubu rero ibyo byo gusaba amadeni na bene bariko biratuma bigorana. Jewe nizi Bujumbura tukiri universite imwe, universite du Burundi, urumva ico gihe baraduha mbere bushinga ntaye Frederico twariganye, urazi ko twaronka ico twita bourse d'études, twarayaronka kandi yarakwiye. Ubu rero avyo byose byaragabanutse, mugabo uko jewe nagomba kubiraba nuko byagabanutse bigaca bituma ubu uravye ayo maribese yose ya Espoir de l'Afrique, yande ya Tanganyika, byose ivyo ntazariho. Urumva abanyeshuri barongerekanye, amayuniversite yarongerekanye. Urumva ivyo byose bisha bituma nta gihugu na kimwe, ubu navuze yuko iyo turiko turigisha yuko abanyeshuri byabagoye kubandanya baza baraza kwiga, ahandi naho abanyeshuri bariko barongerekana. Ivyo nivyo umuntu yoraba ati kumbure hariho ubundi buryo umuntu yocamwo. Nivyo twariko turavuga ivyo bintu abarimu b'abarundi bigisha hanze twaragwiriye. Hariho ibintu bita kugenda vy'amakonje dufata twita sabatike. Nibaza izo universite zishoboye gukoresha abo bantu muri ayo makonje sabatike hamwe, kumbure ivyo kuriha umurengera bitajamwo, yuko byoheza bigafasha bikunguruza na twebwe dukora hanze, bikatwunguruza. Burya nta kintu kiryoshe nko gushobora kugenda mu Burundi ukigisha, ukaraba ivyo bintu wowe uri kurigisha muri ivyo bindi bihugu, ukaza kubisangira n'abantu. Ico ni ikibazo gihambaye cyane rwose, turakigarukako. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranyira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Emmanuel Birushabagabo. Mwiriwe neza Emmanuel? Mwiriwe neza Ijwi ry'Amerika. Muri hehe ga Emmanuel? Nk'uko mu byumva nyine muravugana na Birushabagabo Emmanuel, nkaba mperereye i Musanze mu Rwanda. Ni vyiza cyane rwose, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Turi kumwe n'abatumire barimwo cyane abigisha muri kaminuza n'abajejwe indero n'inyigisho muri kaminuza, bakaba bariko bavuga cyane ingorane zihari muri iki gihe muri kaminuza z'i Bujumbura mu Burundi eka n'ahandi. Tukaba kandi tuza kuvuga n'ivyoshoboka bimeze nk'inyishu kuri izo ngorane zihari. Murafite ikibazo, murafite icyiyumviro? Allo Emmanuel, ndibaza ko telefone wisinze ico ibaye, ariko nagomba tugaruke kwa kumushigantahe Simon Ngendakumana agira icyo atubwiye cyane kuvyerekeye ingaruka ziba cyane kuri ivyo bibazo byose twavuze: ubukene bw'abarimu, igitigiri umurengera c'abanyeshure biga muri kaminuza. Dutanguriye ku bukene bw'abarimu, ingaruka mbi mubona ivyo bigira ni nk'izihe, Dr. Simon Ngendakumana? Murakoze cyane. Ingaruka bikunda kugira iyo tugize nk'icyo kibazo c'abarimu, ni uko icya mbere twebwe dufise akamenyero kuko buri mwaka itariki ku munsi wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa kabiri twama dutangura umwaka mushasha, tugasezera umwaka tuba turenganye. Ubu no mu mwaka w'ibihumbi 2030 turazi aho bizotangurira. Urumva
ingaruka rero bica bigomba gupertiriba iyo porogaramu ikigomba guhindagurika. Hanyuma rero natwe kubera tudashaka yuko ihindagurika, turemera tukazana umwarimu iyo yoba ari hose, amafaranga yose byo dusaba tukemera tukayatanga. Rero murumva duciye dufata utwari kuri konti tugaca dukoresha gutyo, duca tubura ikintu ducikisha ko, kandi gicika ko aricyo cyagaruka cyaca cyubaka amashuri kugira ngo abanyeshuri kubera baguma biyongera badoce umuhanda bigira, ugaca usanga rero umwaka weza nta kintu ducikisha ko. niyo ngaruka duca rero iyo turonse abanyeshuri bashasha, ubu umwaka yemye twaronse abanyeshuri batagira uko bangana, rero ugaca usanga mu bundi twe mu ishuri ryacu ntibarenga, iyo babaye benshi baba 100, kandi ngira ngo murabizi ko ahandi barenga rwose, kandi nanjye mbigisha mu yandi makaminuza ndabibona, twebwe ntibarenga 100, babaye 101 duca tubacamo kabiri tukabagabanya. Ubu rero bizohaba byanka yuko tubikora, urumva, kandi iyo abanyeshuri batangiye kuba ikirenga n'umwimbu usanga utameze neza, urumva ni benshi batabyumva bari hari inyuma. Rero bigaca bituma iyo niyo ngaruka nguru duca tutangura kubona, ni yuko duca dusanga atadufaranga ducikishije ko imana tugashobora kubajya tukabura icyo ducikisha ko, bigaca bituma kaminuza idashobora kubaka cyangwa ngo igure ibindi bikoresho twari dukeneye. Professor Atanazi Gahungu, Professor Paul Nkuzimana yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose c'uburyo inyigisho zagiye zirahinduka za EFI eka école fondamentale n'ibindi byose, akaba avuga ko igituma kenshi na kenshi ivyo bitashika ku mugambi byishinze ari uko hataba evaluation, bataheza ngo barimbure barabe niba vyarakoze neza canke bitakoze neza. Aho mwebwe muhavuga ko Atanazi Gahungu duga kwijambo. Yego nariko ndavuga ko ico ari ikibazo kirakomeye rwose, yuko ibintu izo politike zagiye ziraba kumbure zitabaye bariwe, byo biragoye kumenya, kuko bisaba yuko umuntu abazi ibintu bijyanye ubushikiranganji bwa buravye bya planning ingene bwabikoze. Ariko mu bintu bishasha nagira turabiye hamwe n'uwo mushinga ntahe, ni uko muri iyi minsi heze hariho urabona burya amakungu yamagira imigambi, kandi iyo migambi gaheza ikarabwa mu nzego zibiraba. Nk'ubu hariho ikintu gushika mu mwaka w'2015 hariho ikintu twita Millennium Development Goals. Izo rero ziravye cane cane zari zerekeye yuko mu bihugu mu Burundi hose hazoba ico bitaba abanyeshuri bo mu myaka mito enseignement primaire izoba iya bose, hanyuma hakaba ikintu bita parité gituma abahungu n'abakobwa n'abahungu bangana. Ibyo rero iyo Millennium Development Goals ziheze, urabona ko haciye hatangura mu Burundi tuvuga cane cane ico bita Sustainable Development Goals zizoshika mu 2030. Ibyo rero cane cane mu cambere mu Millennium ibyo byaraba kugira icyo bita partnership, umuntu yoraba yuko ibyo twahejeje tukazigira icyo cyitwa abanyeshuri ko bashoboye abana bose abarundi bashoboye kwiga. Hanyuma ubu naho rero no kuraba iyo ya kane ikiraba Sustainable Development Goals iraba enseignement de qualité, tukaraba yuko iyo hari icyo yafatiye ko kubyari byarabaye muri Millennium. Urumva sinarinze kuja kure, na muntu yari gushobora kuja kure, mugabo nuko icyo nagomba kwerekana nuko ibyo bintu biriko biraba bitaba biriko biraba ukwa byonyene, haba hariho politique nationale ibiraba, politique y'amakungu ituma biriko biraba. Nukuraba rero muri abo bantu bajejwe ibya planning ingene babigize, ibyo by'ama partnership ni ukuvuga gukorana n'ibindi bihugu ingene byagenze, hanyuma kumbura umuntu akaraba yuko ibyo biriko biraba by'uko abanyeshuri bongerekana
yuko ntitwogira ngo ni ingaruka mbi kuko nizo twifuza niyo politike y'amakungu iduteye ko ngo turabe ahubwo ko babaye benshi none ko bigira gute kugira ngo umuntu wese ubona yavuze ati kera wavukiye ngaha aba papa wawe na mama wawe nibo baheza bakaraba nyamuryango nibo bakurera ubu rero uwo mwana atunga adatunga ni umwana w'uburundi nta kuntu atoronka indero kandi noneho uburundi ari bwo se w'abarundi ivyo rero umuntu tuza kuraba tukavuga tuti ko twagize imana bose bakaba bashobora kuja mu mashuri badatinya bakagera bakaza ingo uko tugira kose turabe rero muri izo sustainable development goals bariko barazikora ministry ya planning ministeri ya education ingene bariko barabiraba ngo iyo education de qualité ishobore kubaho naho ntambamyi yoba ziri niyo nagomba kuvuga mu kanya turakugaruka ko Professor Paul Nkuzimana utubwire cyane cyane ugira icyo uvuze ku kibazo cy'uburyo cashikijwe n'abandi batumire ariko imbere yaho reka duha ijambo umunywanyi Jean-Marie Bukeye neza mwiriwe neza Jean-Marie muraho Jean-Marie Bukeye neza muri ngaho ndabona Bukeye neza ari mu ndoro nyinshi reka tube turamwihoza reka kanya turamugaruka ko tugarutse kuri mwebwe rero Professor Paul Nkuzimana ikibazo cy'uburyo ni ikibazo gihambaye cyane gose cyane muri izo kaminuza zigenga aho uburyo atari bwinshi bw'abanyeshuri bashaka kuriha hari ukuntu icyo kibazo gishobora gutorerwa umuti hakoreshejwe izindi strategie hakoreshejwe nk'ubundi buhinga ikintu mwibaza cokorwa kugira ngo abanyeshuri bo muri za kaminuza batishoboye eka n'uburyo bwa leta twavuze ko kera leta rihira abanyeshuri bose muri kaminuza ariko igitigiri cyariyongereye ikintu mubona coshoboka ni ikihe nibaza yuko ni vya bindi natanguye ko kuva kare nije ajyanye mu bintu byose umuntu ariko arakora uraba nkuko nabivuze uraba evaluation ni ukuvuga ibi byashika igihande ndimwo uva ku ntango gushika hejuru cyifashe gute urumva rero iyo umuntu avuze evaluation urimbura bijanye kandi nuko umuntu aca araba iyo ariko araja planification izo ngorane dufise mu Burundi nta evaluation nta planification nta kurimbura nta kuraba iyo umuntu ariko araja kubera iki ivyo bikenewe niyo umuntu ariko araja ubwa mbere umuntu wese arazi yuko abantu baguma bagwira iyo abantu baguma bagwira ni ukuba yuko utegereza no kuraba mu myaka 5 mu myaka 10 mu myaka 20 nzoba ngeze hehe abantu bazoba bangana gute abana bazoba bangana gute ivyo rero ibyigeze bihaba ibihari no gushika uno munsi uba rero ntibitangaje yuko abantu bacavuga ngo abana barabaye benshi none barabaye benshi igiti cyarabaye cyinshi ni ngombwa ni ukuvuga rero nawe utegereza gutegura uti mu mwaka w'2025 2030 abantu bazoba bangana uku abanyeshuri bazoba bangana uku ni ukuvuga muri icyo gihe uca utegura uburyo bujanye n'uko abantu bazoba bangana uko abanyeshuri bazoba bangana ibyo rero ni kuko nabivuze ni ingorane nyamukuru dufise mu byerekeye indero kuko ivyo ntibisanzwe igiti cyaduga cy'abanyeshuri kuko birasanzwe ikibazo abantu kumagera babe dore icyo gituma cyane yuko gutegekanya uburyo mu mafaranga uburyo mu barimu uburyo mu bikoresho uburyo muri byose ico kibazo ko ibibazo zikomeza zihari hanyuma ungundi gatoyi ngo nikije akantu gatoyi iyo umuntu avuze yuko hariho ingorane zerekeye mu mashuri ngo y'abari y'abigenga aho iyo umuntu yashinze umugambi ni bya binyene navuze nibyo byose bikenewe ko umuntu araba ibyo azokoresha ubuhinga azokoresha abakozi azoba afise abanyeshuri azoba afise ibyo byose bitera kuja ku murongo nicyo bituma rero aho rero kusanzwe ko ari amashuri y'abigenga abayigenga nyene baho leta ndishobora kwinjiramo ugiye gufasha ngo amashuri yigenga ahubwo ariko mu majambo make Professor Nkuzimana imigambi
bishobora gutuma inyigisho zitera imbere. Ariko mu mashuri yigenga turavye ngaha nakuri umuntu ikorero twiyo baje bita umuntu wakuye ikorero twiyo none wewe waje gufasha umuntu ariko aradandaza mufashe kudandaza ubonye akora ibyiwe ubwo wewe gusohora ariko gusa akurikiza amategeko ariko abantu naho umuntu yotegekanya gute Professor Nkunzimana ikibazo c'uburyo ni ikibazo kijanye n'urugero rw'ubutunzi igihugu kiriko aha muri Amerika amashure yigenga usanga abavyeyi bafise amafaranga yo kurihira abanyeshuri canke abanyeshuri barakoze bafise amahera yo kwirihira eka canke ugasanga batumwe n'ibihugu vyo hanze bakaba bafise nk'Ubushinwa ukaba bafise miliyoni burihira abanyeshuri ico kibazo c'uburyo rero ni kibazo ku rugero rw'u Burundi naho wotekanya gute nibaza ko hakiriho ingorane tugarutse kuri mwebwe umbare gasosi ivyo sindavyemeye na gatoyi kuko hajya biragoye kuvuga yuko guhabuze uburyo ntibuvuze na gato. Uburundi n'igihugu gitunze cyane rwose bimwe biteye ubwoba. Uburyo mu Burundi burahari ahubwo yuko hari ubwo butunzi bugenda bukanyonorwa n'abanyemari b'abanyamahanga. Mu Burundi hariho uburyo yuko abanyeshuri bose baronka bourse. Mu Burundi hariho uburyo yuko abarimu bahembwa umushahara ukwiye. Mu Burundi hariho uburyo yuko bashiraho amalaboratoire. Mu Burundi hariho uburyo yuko amabioteke agira uburyo bukwiye. Ivyo rero yekenuze uburyo nibaza yuko ico kibazo kitahari na gatoyi naho waza abahinga bameze gute bakwereka ubutunzi buri mu Burundi ubwo butunzi bwoshobora gutuma amashuri amavuriro n'ibindi n'abarimu n'abavuzi n'abandi uko bashobora kuboneka ku giti bikwiye. Reka tugaruke kuri mwebwe Professeur Simon Ngirakumana cyane ku vyerekeye ingaruka z'igitigiri gito c'abarimu iyo abanyeshuri bari kwarangiza amashuri barafite abigisha bakwiye bashobora kubaha impanuro bakabaherekeza mu gikorwa cyo gusozera ivyigwa vyabo ico bita nka teze canke capstone mu ca gitabo cyo kwandika barafite baronka abarimu bakwiye babaguma inyuma. Ikibazo sindacyumvise neza ndiko mvuga nti ku vyerekeye igitigiri gito eka cagabanutse c'abigisha murafise abigisha ikibazo cifashe gute cyane ku vyerekeye abanyeshuri yarangiza kaminuza bakeneye ko haba hari umwigisha abaje inyuma eka kabereka ukuntu ico gitabo cyo gusozera amashuri candikwa sinzi ko bacita thèse mu Burundi capstone ahandi memoire. Ego abahinga babinonosoye barahari ikibazo gusa igitigiri kidakwiriye ni ukuri ntigikwiye na gatoyi kuko reka dufise abanyeshuri benshi nk'ejo abazoronka diplome barenga 1000 abazoronka diplome murumva n'abanyeshuri benshi ibisata birenga 30 rero barahari ariko ntibakwiye kuko n'ukuri ibisata byinshi tudana abarimu bavuye hanze. Universite yacu ni birenge ikoresha indimi zibiri ni ukuvuga rero turabazanira abavuga icongereza turabazanira abavuga igifaransa iyo si ingorane ariko kubaronka ni uko bica bisaba uburyo bwinshi nayo handi nk'abo baba bagiye guheza dutegerezwa gukora uko dushoboye kose abarimu tukababazanira ni ukuri turabikora erega n'abandi turagerageza ni uko biba umutwaro munini cyane kubera bica bivuna kaminuza kubera amafaranga menshi bica dukoresha ayo hanze kandi nyumva ubushize amarundi mu mafaranga yo hanze amarundi acaba amafaranga make cyane ikibazo nico. Professeur Atanazi Gahungu nkuko mwabivuze hariho abanyeshuri batari bake bagiye kwiga hanze b'abarundi baraminuza ubigisha mu za kaminuza zikomakomeye ikibazo c'uko mwashikirije c'uko nk'abo Barundi bashobora gufasha mu bikorwa ari kuja kwigisha rimwe vyahora bikorwa n'abanyamahanga kandi bikagwa amafaranga menshi ico ni gikorwa mwibaza ko gishobora gushoboka ku Barundi cyane bari hanze haba muri Amerika ibihugu vy'Uburaya kandi muri Afrika ahantu hose bigisha muri kaminuza. Jewe nibaza ko ico kibazo kugora kiguma kigoye mugabo nibaza yuko abantu bomenya yuko ata kintu kiryohera umurundi twese twaririwe ibyo kwiga twabirihiwe n'Uburundi twabirihiwe na Universite y'Uburundi urumva nta kintu kiryoha nko kubona ushoboye gusubira kuri Universite yakwigishije ico kintu cose washoboye
kumenya coba ciyongeye ko ugaheza ukagenda ukagisangira n'abo bantu nicyo gituma wa mushinga ntayavuga ubwa mbere ariko ndavuga twese uvuga bati ayo ma universite yigenga atigenga uzokumva ino mu bihugu biteye imbere ibyo bita ngo biteye imbere bazokubwira yuko naho igihugu bafata nka universite yoba yigenga yitwa Harvard yitwa nde mugabo abanyeshuri usanga bafise ukuntu bafise bamwe baragenda bagatanga amafaranga yabo mugabo bandi baragenda bakaba bafise abafasha bakaba bafise ikintu bita financial aid nk'ubu rero muri bino bihugu ikintu kiriko kirabuza abanyeshuri kuza kwiga kubera noneho ibi bya corona nuko ayo mafaranga bakura ahandi hantu ayo mafaranga y'uguha umuntu ideni ryo kwiga ko biheza bikagora mugabo ahandi rwose ntagombe gusubira inyuma icyo kintu cyo kubona abo bantu bigishijwe bize mu Burundi ubu bari hanze mu yandi ma universite hariho ikintu kumbure babonye bari kuba barashoboye gukora bakiri mu Burundi ubu baheza bakavuga bakibaza bati nogenda igihe noba ndiko ndafata ariko ndetse abatika ari iki nogenda ngaheza nkagenda nkahura naho kuba ari ugutangura gusa ivyiyumviro ico nokwita reflexion n'abo bantu bene wacu abakolege bari mu Burundi tugatangura kubirabira hamwe na bimwe rero wa mushinga nawe yavuga ati none ko hataba evaluation na evaluation umuntu yoheza akayiraba akoresheje izo perspective z'abantu bava hanze n'abagumye bakora mu Burundi umuntu akaraba nico gituma navuze ya Millennium Development Goals yararabije partnership ubu naho ngo turabe rero Sustainable Development Goals irabe bya kalite turabe ingene abantu bobirabira hamwe bakafata bati none twe ko turi dukora yego tuba handi hantu mugabo turabarundi nibo mu Burundi nibwo twize mu Burundi ingo rero tubirabe duhabwo no kuraba ingene byoshobora gukora aho niho ishikire yego tubibutse inshuti mwese ko muri ko marabandanya kuviza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika Ruhamya Ali mwiriwe neza yego mwiriwe neza muri hega Ali ngendi Kigali ahitwa Kimironko ubu ngubu yego me turiko tuvuga cyane ku bibazo bijanye na za kaminuza ubukene bw'abigisha eka igitigiri umurengera c'abanyeshuri muri za kaminuza eka n'ingorane z'uburyo murafite ikibazo marose cyiyumviro ndafite igitekerezo kisa n'ikibazo n'ukuntu umutumire aza kukunsubiza yego twiga muri kaminuza twagiye duhura n'abantu bize twize génie civil civil engineering noneho twe tukaba twarabyize segonderi nagize ikibazo wenda ndagira ngo icyo kibazo cy'abarimu kitaba kihuye wenda n'icyo nagize bakagira ibibazo by'uko batazi ibintu umwarimu ugeze kutwigisha isomo kuva mu gitondo saa mbiri twinjira mu ishuri aratwigisha noneho nza kubona ko yibeshye hashizeho isaha ndamukosora ko njyewe nabyize segonderi ndamukosora mukosoye arongera nanone akora ikosa nanone agasobanura ibintu uko utariko twagiriye tugera saa munani aho dutaha isomo azaba yaryiyumvamo neza bitewe n'iki umuntu agize mate fizike akumva ko ngo kuko abantu biga construction muri segonderi nta mibare baba yagira amahirwe rero ageze i kaminuza akiga ibintu biri kuko ibintu birimo imibare muri segonderi akiga civil engineering biramworohera cyane kuko muri civil ni calculation ni calcule ziba zirimo ese abarimu nk'abo ngabo ntibaba bagira ikibazo bakaba bavuga ngo kaminuza zikaba zatera inyuma zikaba zabura abarimu ikindi nagira ngo nse n'uvugaho ni ugutanga ibitekerezo ikindi abantu bandika ibitabo harimo ruswa habamo ruswa twebwe twahuye na ruswa umwarimu utamuha amafaranga ngo gukurikirana agukosore shapitire ya mbere urayirangije iya kabiri urayirangije wagombaga kujya gukosora utamuha amafaranga ngo agukosorere nyine ntiyabivugaga byeruye babishyire ku karubanda ariko twabonye amanota makeya itaramuha amafaranga yabonaga amanota makeya basanga amuha 52 niho kwikiza mbere ivyo n'ibibazo biri mu nzitizi zituma abana n'abanyeshuri
n'abarimu bacika intege. Ivyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose, reka tubaze cyane cyane abari muri za kaminuza niba ibibazo nk'ivyo bihari. Ndaze ko aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Professeur Atanaze atabihari. Reka rero ico kibazo tugihe nka Dr Simon Ngendakumana. Ibibazo nk'ivyo Ruhamya avuze ari bivuga ko hari abigisha batazi ivyo bigisha canke abigisha barinda gusaba ruswa kugira ngo bafashe abanyeshuri bandika ibitabo. Ivyo bibazo ni bibazo bihaba. ibyo abarimu baba bafasha abanyeshuri, izo ni ingorane ntarigera numva. Ingorane dukunda kumva ahubwo ni uko abanyeshuri, ibyo rero mwashaka sindabyumva hano gusa, ndabyumva no mu yandi makaminuza, ni uko abanyeshuri bifashisha abamaze kurangiza cyangwa bakifashisha abandi banyeshuri bari mu yandi makaminuza, abaje mu yandi makaminuza kugira ngo babafashe kwandika ibitabo. Ibyo turamaze kubyumva, ni no mu nama duherutse kugira n'umushikiranganji hariya Igitega, icyo kibazo cyaravuzwe, baravuga ati ibyo bintu turabyumva yuko hariyo abanyeshuri bifashisha abandi kugira ngo bandike ibitabo. Nico gituma ngo rimwe na rimwe ushobora gusaka nariko ndavuga yuko ibyo abarimu bafasha abanyeshuri kwandika ibitabo nabyo ndumva ni ukuri jewe n'ibishasha mu gihe tumenyereye twumva n'abanyeshuri bifashisha abo bamaze kurangiza n'abandi bantu bari hanze bo bakora bandika ibitabo atana kandi kazi ngo bafite uretse kwandika ibitabo by'abanyeshuri bariko bararangiza. Ibyo turabyumva nubwo tudafite uburyo bwo kuja kubirondera. Professeur Paul Nkunzimana, ibintu nk'ivyo vyarigize bishikagiye mwari muri kaminuza y'u Burundi? Ejo niyumvira yuko izo ndi ku busanzwe izo ndi biriho, kuko abanyeshuri baba basanzwe bafise abarimu babo babigisha muri iyo kaminuza, bahembwa na leta. Urumva baba basanzwe bakurikirana abanyeshuri, haba mu kwandika amamemoire yabo cyangwa amateze. Urumva bagenda bakabafasha bakabakosora, hanyuma bagaheza bagapresenta amateze n'amamemoire yabo. Ibyo rero nibaze ko ari ibintu bijanye ibyo ari i Kigali avuze bijanye na bya bindi yuko usanga kenshi bazana abarimu badafise qualification, badafise ububasha, ubumenyi bukwiye. Ibyo ni ingorane yopeza kwiga. Hanyuma rero nashaka kugaruka ku bintu vyerekeye muzenya gufasha ngo amakaminuza abanyeshuri bagiye hanze bagaca biga bahejeje ntibagaruke. Izo ni za ngorane navuze yuko igituma abantu bagenda bakiga hanze hanyuma bagaherayo, ni ukubera yuko hari ingorane ruvyerekeye uburyo amashuri kaminuza aronswa kugira ngo ashobore gukora. Ubu bararaba ati jewe ngasubira muri kiriya gihugu nzonka umushahara ataco umariye, reka bandanye ubuzima ngaha. Ico bituma rero nibazo yuko ivyo vyo kuba yuko abantu bari muri congé sabbatique bashobora kuja gufasha abandi hariya, cyangwa bagafasha ibintu vya evaluation n'ibindi, cyangwa ibintu vya planification. Nibazo yuko iyo nzira atariyo na gatoyi, ahubwo akenewe yuko igihugu kiha ububasha bukwiye, kuko uburyo burahari kugira ngo abarimu baronke umushahara ukwiye kugira ngo n'abari hanze batahe. Icabuje gutaha nico nyene. Hanyuma kandi abanyeshuri nabo nyene baronke uburyo bukwiye, baronke buruse ku buntu, atari buruse yuko ngo izosubizwa. Hanyuma kandi bakaronswa amalaboratoire akwiye, bakaronswa amabioteke akwiye. Nayo handi ivyo yuko yuko ngo uze ngo n'ahari henshi ngo abanyeshuri basa n'amadege. Reka ivyo nico kibi, kuko inyigisho zategerezwa kuba ari uruhara leta ibise mu ruhara ruhambaye, uruhara wa mbere. Tukivuga ku nyigisho nyene, abanyeshuri bose baronka bourse kandi ijanye nuko ibintu bizimvye mu gihe bagezemo. Tukivuga ku nyigisho nyene, nashaka ku kibazo ca nyuma mwese mugire ico mukivuze ko, ariko mumpe inyishuri munsi amasegonda 40 umwe, dutanguye kuri Professeur Atanaze Gahungu. Ico kibazo c'inyigisho, karite z'inyigisho muri iki gihe abanyeshuri benshi bahejeje, haba bahejeje muri kaminuza ya leta canke zigenga, nta kazi baronka. Hari ibintu bikenewe guhindurwa ku nyigisho zikaba
igatunganya ku buryo wosanga harimo n'uburyo bwo kwitunganya bonyene bahejeje amashuri duga kwijambo amasegonda 40. Ico ni kibazo kiri hose no kuraba umuntu iyo yahejeje mu bintu umuntu aba ariko ariga arashobora kuvuga ati jewe nizi niki ico nshobora gukora niki umuntu ntarabe gusa amanota umuntu ariko araronka mw'ishure. Nibaza yuko ibyo biba bihuye no kuraba ni nk'ivyo nyene mwacu ariko turavuga gukora amateze akorerwa n'abandi bantu biba nka hose mugabo no kuraba ingene twashoboye gushira mu migambi yacu ibintu no kwirita control ya qualité. Namwe Dr Simon Ngendakumana mu kanya gatoye cyane gose inyigisho zo hinyanyugwa ku buryo abanyeshuri bahejeje baca baronka akazi mu buryo bworoshe. Murakoze kuronka akazi byoroshe yuko byoca bishoboka kubera ubu bwinshi bw'abanyeshuri biga ibisata bitandukanye mugari benshi ariko rero twebwe nk'uko leta yanabitegetse hariho ikigo bita entrepreneuria bigisha mu mashuri yose yiga mu Burundi cyo bafasha kudoca bashobora kwikorera utwabo igihe kumbure baba batararonka kandi kazi. Hari n'ikindi kandi nuko twebwe turi uko umunyeshuri yoza ariga ibintu abona bukeye ibyo muhesha akazi byoroshe nico kumburejewe no vuga muri make. Murakoze. Yego murakoze Professor Paul Nkunzimana, namwe ikimbiro canyu ku kuntu igitigiri c'abanyeshuri barangiza bakaguma ishomeri corangira duga kwijambo. Ico cerekeye ubushomeri buri mu gihugu nibaza yuko kubusanzwe bitateza kuhaba abanyeshuri baheje amashuri bateza kuronka akazi kubera yuko umuntu abiravye mu bisata byose by'igihugu harakenewe abantu biza muze murabe hariho nk'ingorane byerekeye uburimyi umva haravugwa inzara haravugwa iki haravugwa umwembu utongerekana ariko abaheza kwigisha abahejeje uburimyi benshi urabe ibyerekeye amagara y'abantu nuko nyene abantu baheza amashuri ni benshi urabe haba mu vyerekeye indero naho nyene nuko nyene mu vyerekeye des infrastructures naho nyene nuko nyene ibiraro amabarabara amazu inyubako n'ibindi byose bimeze nabi ariko abantu baheza amashuri ni benshi ubona rero hakenewe uze haba hashingwa politike y'akazi politike iyo entrepreneuria byozo ni ngorane kuko wewe nuja kwiga entrepreneuria hanyuma ngo ugere gukora mu byo wawe mbebe umutahe gukora hehe umuntu afise umutahe. Aha niho turangirije ikiganiro Professor Paul Nkunzimana, ndabashimiye cyane gose. Ndabashimiye namwe Dr Simon Ngendakumana. Murakoze cyane namwe nani baheza. Murakoze Professor Atanazi Gahungu, ndabashimiye cyane gose. Urakoze cyane, ndashimiye nabo bose twari kumwe. Turashimiye n'abanywanyi bose bakurikiranye ikiganiro muri sanga cyo munsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.